Hello, dear audience. Welcome again in today's lesson. Nasubiye kubaha ikaze mu cigwa c'uno musi. Amarere kasenge nihuta, Imana ndagushimiye kuri uno mwanya mwiza c'ubana nacu ugenda tugira neza muri vyose wihesha icubahiro n'imizina rya Kristo Yesu senze nizeye kandi shima. Amen. None icigwa cacu kigiye gushingira aha hakurikira. Kuri 20 yo mu bami ba mbere igice ca 17 ego umurongo w'indwi n'uw'umunani ni kubijanye na Eliya yitegurira kuja kuraba guhungira i Zarefati yakigwa na wa mupfakazi. Murakoze. None rero havuga guhera ku murongo w'indwi havuga ngo sometime later the brook dried up because there had been no rain in the land. Ku murongo w'umunani then the word of the Lord came to him. Nterero ku murongo w'indwi havuga ngo sometime later the brook dried up because there had been no rain in the land. Bivuga ngo tugiye kugisigura rero sometime later ni kuvuga ngo inyuma y'igihe, ni kuvuga mu gifaransa un peu plus tard canke quelque temps plus tard, sometime later the brook dried up. The brook twarabonye ko ari toha. The brook mu majambo make n'umugezi, ariko mu gifaransa bigasigura toha canke ruisseau, ajya amazi atemba yakuze. Hama dried up, to dry up ni sécher complètement, ajya ikintu cuma burundu. Bavuze ko umugezi wumye burundu no kuvuga warakamye. The brook dried up because it didn't rain. Ni kuvuga ngo umugezi wakamye kubera itagwa. It didn't rain in that round. Ni kubera itagwa aho hantu. Tuvuze round ni muri iyo tere, muri aho hantu. In that region, muri ako karere. In that country, muri ico gihugu. Because there had been no rain in the land. Kubera hatari imvura. There had been no rain. There is no rain. Nta mvura. The rain ni imvura. Ariko to rain ni pleuvoir. Kandi bavuga yuko imvura ikiragwa. Ushobora kuvuga uti it's raining. Ni kuvuga imvura iriko iragwa. And once it doesn't rain, the brooks dry up. Ni kuvuga ngo itariko iragwa imigezi irakama. Once it doesn't rain, the brooks dry, irakama. Yamaze rero gukama complètement, ushaka gukora shoti the brooks dried up. Nibyo. Tuca tuza rero kuri wa murongo w'umunani. Umurongo w'umunani uvuga ngo then the word of the Lord came to him. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser. Tukivuze mu gifaransa ngo maze ijambo ry'uhoraho rimuzako. Then the word of the Lord came to him. Maze ijambo ry'uhoraho rimuzako. Then ni nka alors, ariko ni nka maze nuko ijambo ry'Imana rimuzako maze ibintu nk'ibyo. The word of the Lord cyo turumva yuko ari la parole de l'Éternel, ni ijambo ry'uhoraho. Came to him. To come to someone ni kuvuga venir à quelqu'un. Kuza rinaka rimuzako. The word of the Lord came to him. Ariko tuvuze mu gifaransa ciza cyo tuvuga ngo the word of the Lord, la parole de Dieu, la parole de l'Éternel lui fit adresser. Rimuzako. Tutatufatiraho n'akaryo dusanga n'igifaransa turiko turaciyibutsa.
la parole de l'Éternel lui fit adresser. Mucero mugenda mugira subscribe canke s'abone bivana n'ururimi mukoresha, share canke partage, ego like canke j'aime, kugira bikunde platform ishobore kugenda ibikwiragiza. Nivyo murakoze, mutibagire na commentaire kugira tubone ico dukwiye guhindura. None rero reka ndangiza no gusenga. Imana ndagushimiye kuri uno mwanya ugenda utugirira neza muri vyose, ni mu izina rya Kristo Yesu n'ububasha bwose dusenze twizeye kandi dushima, amen.